Uyu munsi twongeye kugaruka ku mazina y'abana b'abahungu, amazina atatu ajanye, amazina agezweho uyu mwaka. Uyu munsi rero twagwitiyemwo aya mazina ahakomoka n'insobanuro yayo, kuko biba vyiza iyo wise izina umwana wawe ariko ukamwita izina uzi ico risobanura naho rikomoka. Ico usabwa niki? Raba yuko wakoze subscribe, hanyuma uyidukoreye nimba utarayikora, nimba warayikoze naho udufyondere like w'iki kiganiro, hanyuma nimba ataco bigutwaye ugende muri commentaire udushire udutima nimba hari izina uza kuba wakunze. Nimba ubikoze uri umuntu mwiza kuri twebwe. Turahera ku rutonde rwa 10 nkuko bisanzwe mpaka ku izina rya mbere. Ku mwanya w'icumi turasanga izina bita Shaka Miles Cruz. Shaka Miles Cruz. Shaka ni izina ry'ikirundi, Miles ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Espagne. Iri zina rishobora no gukomoka muri Portugal. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwufise umutima. Nayo Cruz ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo umusirikare akomeye. Shaka Miles Cruz. Ku mwanya w'icenda turasanga izina bita Nshuti Kai Griffin. Nshuti Kai Griffin. Nshuti ni izina ry'ikirundi, Kai ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka cane cane mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubuzima busha. Nayo Griffin ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo igikomangoma. Ku mwanya w'umunani turasanga izina bita Mpano Max Edin. Mpano Max Edin. Mpano ni izina ry'ikirundi, Max ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Balatini. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwa mbere yigeze kubaho. Nayo Edin ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo uw'umugisha canke umunyamugisha. Mpano Max Edin. Ku mwanya w'indwi turasanga izina bita Muchowera Keir Henry. Muchowera Keir Henry. Muchowera ni izina ry'ikirundi, Keir ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwukomeye canke umuntu akomeye. Nayo Henry ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Budagi bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuyobozi w'urugo. Muchowera Keir Henry. Ku mwanya wa gatandatu turasanga izina bita Nziza Ravi Blam. Nziza Ravi Blam. Nziza ni izina ry'ikirundi, Ravi ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuco canke iri zina rishobora no gusobanura ngo kubaho. Nayo Blam ni izina rikomoka mu izina Abraham. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo se wa benshi canke se w'ihanga canke se w'amahanga. Nziza Ravi Blam. Ku mwanya wa gatanu turasanga izina bita Irikwije Leo Yanis. Irikwije Leo Yanis. Irikwije ni izina ry'ikirundi, Leo ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Balatini. Iri zina rikaba risobanuye ngo ufise umutima w'intwari. Nayo Yanis ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo Imana igira ubuntu. Irikwije Leo Yanis. Ku mwanya wa kane turasanga izina bita Keza Hart Otis. Keza Hart Otis. Keza ni izina ry'ikirundi, Hart ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ubutwari canke gukomera canke inkomezi. Nayo Otis ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubutunzi. Keza Hart Otis. Ku mwanya wa gatatu turasanga izina bita Ngabo Gift Axel. Ngabo Gift Axel. Ngabo ni izina ry'ikirundi, Gift ni izina ry'abana b'abahungu.
iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza, iri zina rikaba risobanuye ngo impano. Hanyuma Axel ni izina ry'abana b'abahungu, iri zina rikaba rikomoka mu Bagiriki, iri zina rikaba risobanuye ngo se w'amahoro. Ngabo Gift Axel. Reka ndagushimire wowe umaze kudukora subscribe, wowe umaze kudufyonda like w'ikiganiro, wowe watwandikiye muri commentaire, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Reka tuje kurangiza urutonde rw'aya mazina tubanje kugushimira tuvuga ngo urakoze cyane. Ku mwanya wa kabiri turahasanga izina bita Baho Line Aston. Baho Line Aston. Baho ni izina ry'ikirundi, Line ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo umurinzi w'umunyabwenge. Nayo Aston ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo ibuye ryiza. Baho Line Aston. Ku mwanya wa mbere turangiza uru rutonde turahasanga izina bita Irangabiye Benny Prince. Irangabiye Benny Prince. Irangabiye ni izina ry'ikirundi. Benny ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyamugisha canke umuntu w'umugisha. Nayo Prince ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo igikomangoma. Irangabiye Benny Prince. Wakoze wewe wabanye natwe muri iyi video, wakoze wadufyonde subscribe na like. Reka duhure mu video akurikira, ariko umenye ko uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Murakoze cyane.